Agahengwe kuba kagiye kuboneka ku banyagihugu basanzwe biyunguruza bagana mu ntara zo hagati y'igihugu. Hari umugambi wa Sopebu ujejwe gutanga igitoro ku mashirahamwe asanzwe yiyunguruza abantu abashikana mu ntara zo hagati y'igihugu. Aho imodoka ihabwa igitoro kiduga maze yamara gushika aho igiye igaheza ikaronswa ikindi gitoro kigarukana. Abanyagihugu bo bariruhutsa. Kimwe musanzwe ndatakira neza kuko ndashimye kabisa leta ahubwo koyisaba nka twebwe dukunda gutembera yuko yoza iraraba nyene kaza iragwiza ibitoro nyene kugira aje turagenda neza kuko nk'igihe namanuka mvuye Igitega gushika muri Kotebu nari ibihumbi 200 mugabo ko nduze nkaba ndishi ibihumbi 9,500 cyekwereka numva nezerewe cyane. Abunguruza abantu bo babivuga kwiki bimeze neza kubera iyo bibonetse akazi kagenda neza abenegihugu biyunguruza neza nta widoga ngo imiduga ko tutayibona vyagenze gute vyobandanye uko vyoba neza twoshima kubera akazi kako kagenda neza nkuko abanyagihugu bavyifuza bagashika ku mirimo iyo bagiye natwe imiduga igakora. Ico twosaba nuko amakota bivanye naho imodoka zikatira kandi kota unywesha rimwe unywesha kwiyo tariki ntushobora kunywesha. Rero urabona ibirometero vy'ahantu ntibingana ugiye nko mu Cankuzo mu Kirundo imuyinga mu kugira ashiki Bujumbura arinda kongeramo. Rero ico twosaba nuko botudugiriza amakota bakiga nico kibazo c'imiduga ikatira kure yuko byosaba bishitsare nkavuye bakabongerera kubera aya makota baduha aya inisomene ukatira kure aya ntashobora gukwira. Mbega Trabuyo ibibona gute? Ico dusaba Sopebu nuko iki gikowa kitohagarara. Ica kabiri dusaba nuko yokongereza muri gitoro pasi ibitoro kugira ngo umushoferi ntashobore kubura ukuntu ashobora gukora bivanye n'ibitoro bike baba baduhaye kuko no banka karorero nk'imodoka igenda mu Cankuzo ikoresha iritiro 120 ku munsi co kimwe n'igenda za Kobero. Iyo rero muri mu maritiro 350 baduha kundwi urumva yuko adashobora gukora indwi yose. Rero turasavye Sopebu ko yoraba ikongereza igitoro muri gitoro pasi kugira ngo bishobore kutworohera. Ikindi naco nuko atamuntu arekuriye kunywa kabiri, ariko izi modoka zacu ntizirenza ubushobozi zifise muri reservoir na maritiro 100. Urumva yuko igiye mu Cankuzo, Kirundo, Kobero ntishobora kusubira kugaruka i Bujumbura itarose ahandi hantu ishobora kunywa. Nico n'igisabo dusaba yuko bokongereza bakaraba uburyo dushobora kubandanya tunywa imodoka idashoboye gukamira mu nzira.